nundi raiza byaje. Oya mwana, urazi ibitorwa biri muri biharage aho natoreye mwene arushe ntiworaba. Ndagufasha. Oya mwana aho wahereye urarushe. Nino nakuza kazi nyabakira. Warushe mwana. Byararindi mu ivyo nyene. Ngiriza ziraje mu biruko. Yango ndabafashe ubuzi butandukanye ngaho muhira. Hama ndonke imigisha yawe Imana. Imigisha ga mwana. Emwe imigisha ndazi ko imigisha n'imihezagiro byose bizokuba kwa karamata. Tuzize. Ego. Mucho. Sabwe. Ubisogomesera agapira mbe. Agahuzu nyabaki. Kandi ngunda kwambara kakandikira buye. Ntiwambwiye ko uzokansigira. Ndahubwo ndagafisa ari kamwe. Ngishura mpindutse. Mama nankana ntiyari yakanyemereye. Nawe mucurantweza niwe musaza we nturamumenyera. Nawe ntavyo yokubaha ukakugira. Ahubwo nyene. Zavuba gusa ndakuvuze ngaho utabunda ngakwiriza ngaho naho guhuza. Nyarusuweze vuba amatura ibindi turabivugana hanyuma sivyo? Ntiwumva ico nico ndagukondera. Emwe. Ngenda babise. Mbona uwo bishinga umengo yo havarari inzara. Ugiye none kama. Ngiye kuraba wa muntu yanyemerera amafaranga. Hanyuma mugabo ntimwishinga ikiyago murabona ko amasaha agiye. Mucho. Nivyo mbona nturabyoza. None ukubwira wewe wapi? Oya ndavyoza we tora ibiharage gusa. Je ngiye gushira ibiharage kuziko. Yego nyarutse rero. Twega bashiba ibintu. Bahanditswe gute? Zina ryawe hejuru urasiba kuri Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wewe mama ni waje kukazi. Sigagenda. Wowe. Sinanya gutira wowe ko kwa muhungu tora twigana. Urihuta cyane. Oya ntabwo nihuta. Narinda gukenera icyo nashaka ko tuvugana. Jewe. Yego. Kibazo. Zara makuru. Ushatse. Sa. Nashaka kumenya ibyawe na Karire bigeze he? Mama. Sa. Nimba namaze kunanirwa. Ivyo ndamubwira vyose ayifata nk'ibitito. Aho ushatse kumbwira ko wabuze amajambo ukoresha kumutereta kugira ngo agukundire mukundane? Nta majambo nabuze. Narakoresheje ubuhinga bwose bushoboka. Utujambo twiza two kumuryoshya ariko yararahiye ararengwa. Ntiyakubwiye icyatumye yanga? Wambwira ko atanyiyumvamwo kandi ndetse hari umwanya bifitiye. Oya. Utegerezwa kugira uko ushoboye kose kugira ngo akwiyumvemo mukundane niyo tuzoba duhiriwe niyo tuzoprofita rijya tunga rya nyina. Mbega wewe wibagiye ko mufise ari umwana umwe? Ndabizi ko ari we mwana wiwe wenyine w'ikinege. Aho rero ubu rero ko hari no mu biruhuko karakanya keza. Noneho umuntu yokora ikiga mama? Reka kuzezeta. Reka nakubarire rero. Ejo ku mugoroba we na nyina bazoza ngakuturamutsa. Ejo ku mugoroba? Ego. Hakenewe rero yuko ugenda urondera impuzu nziza igezweho azosange ushajije. Nkimweruka kungurira ijya ni sawa? Ijya ni sawa. Ugende rero uyigorore. Mbe wewe wibagiye ko baje bakobwa baba hanze bikundira abahungu basayangana? Rero mwino mwisi babita ngo nabakamfrom. Ntumva rero nyaragasa rero uronderi uyizana uyigorore neza. Uyambare manze ndabe kwikubereye. Ahubwo na programme narengiyemo ncenda yica. Sawa. Reka nje kwitegura ndayikore neza kugira ngo ibiteguye azosange asha ibintu byose bimeze neza. Iravuba naje ngo manigire ku kazi. Nzanira agasitiro gakanye. Rushatsi wa kwitavuga wabaye umushitsi mu bandi? Reka niba nzanira amazi akanye nanje nkakari. Uvuto na? Jeri bazanire koka na citro. Koka na citro zibiri. None. Uramugisha bituzanire. Kandi mubwira nyarutse. None wewe ufata ibintu bibiri cyarimo?
Inurega mama umurafata ivya shaka mama. None ufata ibintu bibiri bidasa. Ariko ndagowe mana. Je nivyo nkunda, je nkunda ibivanze. Mukubiri muravanga? Yego. Ha. Erega niko abana bameze bakunda. Mbega bagiye ko aragaherereza. Eka ibyo avuga n'ibyanwa byose urumva ko ari ibyo umuherereza nyene. Mwe Mungu wanje. Araje ba. Wari kumubwira akagira vuba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mama sitro. Koka. Mugisha. Mwana. Mwegereza ko gatebe haraho mwatereka. Emma gasito. Agerageje kukunda. Urakoze. Amazi. Beba konda. N'uyu n'umuhungu wawe. Kubera ko bimbajije. Kubera nabonye kerebutse. Oya, iyo n'umukozi narose. Ehe bwa bujuju bwiwe n'ukuri. Zana igitambaro uhanagure ngaho wakiyofa we. Ni accident bakunda ntacu. Oya niko yamuye afise ibyiso binini binini ariko bitabona. Ishi. Oya nubwira bwinshi. Yashi. Zini ngorane n'ukuri. Kugira umwana akerebutse. Ntuyimumeneko nk'ubundi. Nubwira bwinshi urabona ko afise umwete cyane. Nawe arahiriwe. Mbega nyine ugize imana ukaronka umwana akerebutse. Abana bubu ntubona ko basigaye bananira. Yewe kanundi. Umwita umuntu witonze. Sangu yangu amazi yewe. Nauzi nawe kwenye amazi. Chawa hayo. Mama wili kuka. Uvuto nangu ngashanga ikoka. Yego. Sitrangire. Ndio umwe binyosi. N'amafaranga mama wawe, sama amafaranga mama wanje. Baba barashamba. None Sitro na koka. Mbega karugeze mu wakangahiga mwana. Nzoheza kaminuza umwakuze. Kugira ya minuzi kiri muto gakire. Erega bakunda ntibigutangaza. Programme zabo sico kimwe n'izacu. Ikitibagiwe coco nizayegerege twamamwe buri gihe. Urumva ivyo byose bituma abana badaheza vuba. Bashaho nubeshe n'ukuri. Nivyo kweri. Mbega nyene. Sabwe. Ayi nibagiye kukubaza. Ujya mukozi wawe wamukuye he? Aritonda. Cha. Abarundi baciye umugani gw'ivuri hoze niyo ryotse inzu. Aho ubona nta bwitonzi bwa mugisha. Yewe mbere bugera afise n'ingorane yo kutumva. Mana yanje. Agwara kandi n'ibifukunyi. Aha byo mufatira aha. Nta numwe yosura kuguma muri inzu. Ye afise ingorane gose. Imana imworoherezeye mu mwana araho. Ha? Haje afise ingorane cyane. Mana we. Ahubwo yinge mugisha. 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 Nze. Yego. Sawa. Karibu kumeza. Karibu. Ukaya machi imwe mwana ibonye ya machi aba ejo. Yo ya machi ejo. Yarugesera. Ariko baratwije. Nawe nyine batangu. Drogba. Yo yarabiciye biranje. Warabanyene. Drogba niwe mukinyi wenyene wabo. Jamali bite n'umwana mu bijya. Nuko Jamali bite rabaryamira cyane gose. Oya, no, ntagariwe. Ijya ruje ntiyariyo. Yariyo wewe urazi umupira we. Yavuye mu gukina nabi kwiwe. Oya, no munamusunise gusa. Nyine umupira usanye mukavuga ati ngo ibiki. Ijya ariyo.
ni hatari. wahungu ejo nariko ndihweza ikirangamisi c'ishuri nabonye umengo kino gice kizohava kitubana kigufi sha urazi rero ico nobahanura kabugenzi tuba dukwiye kurushirizaho gukora atari uko urazi rero ngaho nturi kurabesha nanje ibiharuro ubu simbona namba binca kuwa amazi guma ndonga amazero gusa yonyene nukuri b'Imana wewe wenyene mugisha we kwa gatatu zo buri hehe kwa gatatu ndi muhira kubera birashaka yuko noza ukansigurira ibiharuro nukuri birananira cyane ahubwo naje nuko nyene twese ahubwo twese wangu ntaje ndafise umuvyeyi muwazi nukuri arakaze sinzi ko bibomera mwese mbura azoze babiri naco tuzotangura jewe na Iranzi hanyuma mwebwe namwe muzoca muza mu urundi munsi hanyuma dukoze interrogation na verti mwaretse tukazogendera umunsi nibikunda we nimva nyina winge na meze arakaze cyane gose muge muzoze byari après cyo tuzoza mercredi après-midi tuzoza jeudi cyane vendredi umwigisha Bonjour les élèves. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va bien. Ah, comment ça va? Très bien. Mesdames, je vous préviens que comme je vois que certains gouvernements sont au début du 3e trimestre, la famille même ne peut plus remettre les cheveux. Alors ça n'est pas. Si. Hein? Plus mondial. Plus mondial. Voilà. Nous sommes au 3e trimestre. 3e trimestre. Et bientôt, l'année va toucher à sa fin, n'est-ce pas? Si. Mais il y a des classes, où sont les autres? À vacances. Ils ont prolongé les vacances. Oui. Pour eux, donc, 2 semaines ne suffisent pas. Il va falloir ajouter une autre semaine. Même si on aurait ajouté, ils auraient ajouté au lieu de la 4e, la 4e semaine, n'est-ce pas? Voilà. Vous êtes des paresseux, voilà les Africains. Vous êtes des paresseux. Nous sommes au début du 3e trimestre. C'est un trimestre de travailler, n'est-ce pas? Si. Alors, pour ce qui est des choses que vous avez obtenues au 3e trimestre, n'est-ce pas? Si. Mais ce qui reste encore à la maison, on prolonge les vacances. Écoutez alors, nous sommes au 3e trimestre. Toi, il faut que vous ayez deux déranger. Montre-moi l'autre situation de notre cahier. Pas de haut. Et avec tes objets aussi. Quand tu commences mal, mademoiselle. Pas de haut. Voilà. Bon. Je vais continuer avec ce que je vais continuer avec mon espoir. Si. Alors, vous étiez habitué à faire plus d'interrogations. Je vous donnais des notes et j'expliquais, n'est-ce pas? Si. Mais c'est possible, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous comprenez? Il y aura, le temps sera divisé en 3 sous-temps, n'est-ce pas? Si. Donc, dans un premier temps, vous allez prendre une note. Vous allez prendre toutes les notes du 3e trimestre. Est-ce que vous comprenez? Et par après, je vais passer aux explications. Je vais vous expliquer. Et enfin, vous ne ferez qu'une seule interrogation. Avec moi, ne discutez pas. Vous m'avez oublié. Pas de question. Vous n'allez faire qu'une seule interrogation. Sur ce, soyez prêts. Et cette interrogation ne sera pas avertie. Non. Je vous ai dit que je vais vous donner d'abord toutes les notes. Il reste encore 3 chapitres. Même si il me restait 6 chapitres, moi je vous dis que vous allez prendre toutes les notes et je ne vais vous donner qu'une seule interrogation. On ne discute pas, on continue, n'est-ce pas? Soyez prêts alors et étudiez.
jour au jour. Quand vous me voyez, songez que cette interrogation peut passer, n'est-ce pas? Si. Alors, on se voit, monsieur le délégué, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, comme l'année veut toucher à sa fin, bientôt vous allez abandonner vos efforts. Monsieur, va effacer d'abord le tableau. Bientôt l'année va toucher à sa fin, vous allez abandonner vos uniformes, on dirait que vous étiez des prisonniers. Et il y a des demoiselles qui étaient prévues du maquillage. Quand ils vont arriver dans le supérieur, vous êtes libre à faire tout le soir. Alors, ça allait abandonner tout ça, n'est-ce pas? Mais ceux qui vont aller là-bas affronter ces supérieurs, ce sont ceux qui ont travaillé, bien travaillé. Hein? On n'arrive pas à un résultat sans faire ni sacrifice. Oui? Et on ne gagne pas la guerre sans sacrifice. Voilà, fantastique. Même des petits proverbes, vous savez. Ok, sans ne pas perdre du temps, je vais demander à quelqu'un de m'aider à prendre une excellente écriture. Mugisha. Ah, voilà Mugisha. Tu viens mon ami Mugisha. Voilà un bel exemplaire. Comme récompense, je vais te donner 1,5 point. C'est beaucoup ou c'est peu? C'est peu. Alors vous voulez combien? 5. Voilà. C'est chapitre 4, je pense. Tu vas prendre un petit ici, là. La production est résistée chez l'homme. Bon, le reste, prenez note. Comprenez, l'institut ne dérangez pas. Je vais parler au préfet des études, délégué. Il va s'occuper de ceux qui vont déranger. Souvent vous comprenez. Ne dérangez surtout pas. Et prenez... wumva gute harashushe Ego nivyo arashushe n'ukuri. Mwokwatsa ka climatiseur. yo yarapfuyesha maze iminsi mpamagara umufundi aze kuyikora ariko ntaza nimba agwaye nimba ari biki sinzi. Reka tugende tube twicaye hanze gato. Ego navyo ni vyiza. Ntubona ko ariho hameze neza. Ngaha hariho akayaga. Umuntu ahabona neza. Tanganyika umuntu urayibona. Emwe. Umuyaga ni wose. Ukuri je sinaye bwabone burya Tanganyika ko tubibona neza. Era butereje amaso yari ya ruguru naho. Ndaba imisozi ngene ibereye. Hameze neza cyane. Bwa bundi Burundi ni bwiza n'ukuri. Ewana niyo mpamvu kwera abazungu baguma batsinda. Burundi bwacu ewana n'ahambere kabisa. Cyane n'ukuri. Kane twayaze byinshi. Mugabo hari ijambo ryari ryanzanye kandi nkeneye ko tuvugana. N'ugwawe n'ukuri. Ariko unumengo twari kwanza kwicara kubera kuvuga duhagaze mu nyungu. Nibyo kandi byo turuhisha. Yewe erega mbwira urumva nagumye numva sibyo mbona urambwiye iyo nkuru wagira umbwira ngabo ni inkuru mbi nika n'ukuri yemwe urumva nihweje imigenderanire yanje nawe nkaraba ubucuti dufitaniye ukuri nguma mbonera amata vy'aya mavuta nkaho ntubeshe n'ukuri kubw'ibyo rero kugira ngo ubwo bucuti bwacu butsimbatare bushinga imizi nyakuri jewe nipfuza ko umuhungu wanje rushatsi yo kubera umukwe maze Karire nawe akambera umukazana ubivuze kwiki? Ewe bakunda numva inkuru nzane n'ukuri numva intwengeje ndanyohe n'ukuri emwe vyari vyo sabwe ariko simbona ico nogufashamo n'ukuri vyoba nk'uko wari ubivuze n'ukuri vyonezera ariko ikibabaje nta n'ukuri ndabona ataco nobigufashamo kubera icambere cyo Karire ntaraheza amashuri yiwe ica kabiri naco mu migenzo y'ubugeni umukobwa niwe yishimira uwo bazokubakana si nyina kandi si se wiwa mutorera uwo bazokubakana ntugire ngo ni bimwe vya kera none ko mpora mbona benshi babigira kandi bigahagarikirwa n'abavuga butumwa ugira umbwire yuko babigira batabizi cyane bakunda
idini ryacu riratomoye ntaco ritigisha ubugeni nk'ubwo ni bumwe buba buteye kubiri n'amategeko y'Imana ndetse hari abavyeyi bamwe bamwe usanga barahinduye abakobwa babo bakabagira urudandazo bakabarondereramwo imitahe urumva ivyo byose n'urugwaro dubi gusa oya wowe kuri nyina wimubariye ntiyovyanka bakunda sinzikana umuvyeyi mwiza ntaturubika umwana wiwe umwana wanje naramaze kumwemerera yuko ntazokwigera ndamuturubi mu vyerekeye urukundo naramwemereye ashimye umuzungu umwirabure umukene umutunzi yemwe aho azoshira nzoshiraho kiretse iyo mbonye agiye kubakana n'ufise imico itari y'Imana kurya umufise ari umwe azi kumufata nk'amata y'abashitsi negasha ko Imana yamumpaye ari umwe urumva ndenze ku mategeko y'Imana noba ndayihemukiye n'ukuri cha urakomeza uwo mugambi nanjye ngire ahasigaye ngire ntahe ndabona ko bwije urabona amasaha ageze kure urakoze n'ukuri ariko ntushavure mugabo hama ni wavyiyumvira uzomfasha yego n'ukuri uzomfashe kabisa uzobungiriye neza mugabo igikuru nuko karire nawe yovyishiramwo urumva sishobora kumuhata nukugendera mu mategeko y'Imana jewe ndagusavye uzugerageze mugabo sinagutumye ngo uramuhata hari igihe nawe nyene urukundo rwo muzamo agasanga yakunze rushatsi sivyo none ndakubwire rero urazi ko byose bigira Imana yego twese dufukame dusenge tubihereze Imana yego cyane n'ubundi Imana niyo mushobora byose yego sawa murakoze yego none ubugiye he tatashe muhira he karire je sinanzi ko abana bari hanze bambara neza wowe vroma Imana iguhezagi guma witwikiriye wambaye ibigukwiye none washaka nambare gute rega nuko nyene bambara mugabo ntugire ngo baratuza kwambara imyitero none tuzoja kwa barusha siryari mvuze rushasi ucushabura basi mbabarira sivyo ahubwo mbwira njya mu nga duseva hirya ejo kwa barushatsi uramuzi nde mugisha yego tamuzi washaka ashaka gusa kumenya ukuntu umuzi yajya n'umukozi cyane ko kariwe sinzi ingene byahuye mama wawe ntiyabajije turi hajya ariko bamwishuye gute nushaka ndakubwira igihusha n'icyo ibyo bamubari ari kubaza gusa afise abavyeyi ho afise mama wuwe gusa ni nayo babaye sha amoye ko nubashaka kuguhenda ntahonze ariko byavyo byose ntarushatse afata nabi mugisha ko sinzi ingene umeze vroma je sindakumva abandi bana bagiye hanze bacabuguruka mu mitwe wewe umengo waje wugaye urya n'umukozi sivyo urabizi ushaka umukozi bamufate gute umukozi n'umukozi bamufata nk'umukozi sino yigira igihahe mu rugo ntacu busuzugura nashawe urya n'umwana w'umuhungu kandi utaza agakura bagumutaba ejo canke hirya ejo Imana yashobora kumwimigisha bagase wenda kumutakambira ngo abafashe sha abarundi barivuge bati uraca bugacana yandi ndakubari wowe urashobora gufata imviri ngaha ukayitwenza igatwenga uri kumbwira mu gishanzi yuko ari we yovamo ikintu abantu bakaja kumusaba nta kizisha amazi atemba aja ku ruzi nta mugisha ariko aravamo ikintu amwe yuko hari uwundi mugisha wo buzi ntazi hano umviriza ndakubwire aho dedembe ivyo utazi umenye ko atababivukanye twese twaje tubisaga ngaha azirasumbana shawo wavukiye ngaha hari biduga ubona ibintu byose ugira yavukiye ahantu papa we n'umukene mama we n'umukene ushaka kwavamwe wanshaka kubimenya ko uvyuka ukanywa amata muri frigo kaje waruzi ngo tantina aranyorora sha amakuru y'imisiga kare ashadurukana wa musi mwaza muhira kudutemberera sinzi ukuntu niyumvaga ko ariko namwe mwiyumva gusa ko nari naje kubaramutsa gusa nisanzwe bibuka ndakwandikira utumessage kuri internet ndagutelefona ariko nta nyishu nigeze mbona sinzi yuko ama message yanje mwayabona cankwe ntabwo mwabonaga
nta mwanya nari mfise. Mwari mufise wo kunyishura vraiment. Ariko dupfike gakari. Ahubwo ndibaza ko ushobora kumbwira icyo mpamagariye. Kubera umwanya uri kuragenda. Entre temps harandiriye ashaka kukibuza kuri kakajambo twavugana, ashaka kumenya yuko ataco bakirahinduka cyangwa harandi mabanga yo yarabafatiriye. Kurangyohera kwe. Gushika ubu nturanyumva. No gusa ko vyibagira. Ndavyibagira. Nyishu yanje nabanduka kuko tumva wewe. Abanduka. Kari. Ni gute nohisha umwotsi inzu irikirasha? Gute nonyegeza ingwara kandi nkeneye gukira? Uragwaye? Yego. Ugwaye iki? Ingwara y'urukundo. Kwa muganga ntwazi. Kwa muganga ntawe bavura, nibaza ko muganga wanje yoba ari wewe. Ushatse ndagusavye duhindura ikiyago atarubwo naho ndigira kuko utumva wewe. Be ninde wese iryo zina? Barihenze ndibaze we batuma kwitana. Baguma ko kubera urashobora kugira impungenge yuko amata yera, ukagira impungenge yuko amaraso atukura, ariko ntugire impungenge y'urukundo ndagufitiye. nimba ari umuti ushaka farumasi zirahari muri ville kuri SOS aho ushaka hose uzasanga farumasi. No kwa muganga byo kuri SOS izo nivuzi wawe. Nagasanga. Ntugende kare banzu wicare kwanza umare n'iji yawe. Iji yawe ntashaka nayihaze. Ariko umukobwa aje ankora iki? Ari ubwiza nibaza yuko ataco mbaye. Ari ubusore ndabufise, amahera ariho. Sha, ibyo byose hashobora kuba ariho akandi gahungu kamuhenda. Mugabo ndibaza ko atangorana. Urubuzi nkwari ruvumbukana igihungu, avuye kumwa n'iji yiwe n'inyonje zose. Urure ku mutima. Reka ndazichange ahubwo. Ndamino anyoye nkashane ukakari. Namaki. Wapi? Ambona mama. Twari ngeri ngo tutarizi. Ingwe? Uriko urarota cyane. Ingwe ziba mu kibira pana nga mu nzu wanje. Ngazira hari mama. Nibiki? Hajya ibyo muzokora byose kuri kari muzotahazira yowe. Ariko ga mama ndababaze ivyo bintu je nguma numva bimwe bica mu matwi wanje nibituga uwo mukarere wewe umushaka hwiki je mwese ndabumva umwanya wose karire uti kubera iki mu gikoni karire muri saro karire mu rugo karire none je sindabona gato iyi nzu yarayiranguye cyane ni kubera avuye burayi Kirazira kwita mu mata nk'isaza kandi bitakuraba uraba hasi sore urofa ndavye hasi ntegerezwa kwiboma nyumviriza ndavye hasi ntegerezwa kwiboma ku kintu icyacho cyose bishobora kundirira nabi niyo mpamvu ndireza kuraba hirya no hino kuraba ndi umutekano wanje ndabe hasi bitugana Rubuto ushaka gusomirwe urazireze ko je ntaho rafite n'inzoya usuye kudahwa nakwereka kudaha nimbwa bigwiza imisega murabona Iranze waruvuze ngo ikiga mwana. Urumvaga ma ndashaka ndabamenyeshe yuko Mugisha ari watuma Karire abenga rushatsi. Mugisha mama. Karire akunda Mugisha. Wabibwiwe nande? Nabibwiwe na mubyara we Kankindi twigana. Yabwiye yuko atamusenga atabadije Mugisha. Umwanya wose Mugisha ngo Mugisha ameze gute Mugisha bahe Mugisha ajya ninde mama ni byinshi nukuri nta nkeka barakunda Mugisha arashobora kumpemukira bigezi umuntu ave mu rukaramu hirya yejo atari imyaka ibiraramara mu muji sinshobora kuvyumva ubu nyene nyanje kumwereka budasama mvuze ntigarukiraho nibishoboka na gato kuko sinshobora kumva ukuntu umuntu nka Mugisha umukozi wo mu gikoni ashobora kuntwara umukobwa ni ibintu bidashoboka mvuze ntigarukiraho bona ko mutazi kwihangana umuntu atinyigwe natinyi yamwinjiranye kandi ushaka guhana inzoka uyikubita ku mutwe cyangwa ndazice nzokwikorera wowe gumaho umviriza ma niyo mpamvu cyari wanuma ku bantu uzeya kwa bakarire
Ebana umwanya wose aguma masadiza mugisha buri mwanya kumbe ibyo byose kandi aramukunda mugisha hamuna ngo arazezeta ananwa guta imistari tukuzezeta we peti kazi kawe no kupanga bade bazo mu gutwara ikapu kazi yako Umva mama yabaje na ruvuto yakweje gwi ma jaje mgumesha kubarira kwanza imvuga kuri amana ni Imana musema ukweli mupenzi wa Mungu ambajije yuko tuvukana nuko bagwaye ibifukundi utumishira ngo cyenda mubwiza ukuri kazibe wakavaga unuzofuta pumva mu maso gene gasa none je nakoshejiki none je nakoshejiki mva mu maso ntaragutabagura urumva je ndagi muranyiruka ndagi ariko umenye yuko atawubuza imvura ku kandi wawe ni Imana mva mu maso abagabo babona kora abagabo babona takarumve mu maso wahanze kabanze muri iki gikofero naye no kurukofero rwawe naye ntugutsa ntiworaba iki gisagara tange rurimwe imiti oya ntugutsa unuze byo mu gisagara Mejo gikoto kiguriye naguze mu isoko ryaye mu ruvumera ya mu Rwanda ikoti nk'ibyo mu ruvumera niho nakiguze nk'icyo gikoti cyo kimeze neza yego namba wiguriye mu rukara munye ibijumbo ko kumenga ni bya bindi bya John Mugisha Mugisha ko nakumva Mugisha ingeso yo kuza baduhiza indya zitandukanye nizo bariye ndabona ko byamaze kuba umugenzo byabaye umugenzo utari bwaze barangaburira neza nkajya nkahaga nkajya indya nziza zitomoye ziteswe n'amakoto ariko ubu rero ndabona ibijumbo n'ibiharage n'ibivanako nzoba bitugwaza mu nda inshuti yanjye Haja. Naho burana n'umuhamba. Nubesha. Kandi utigaburira ntiyigaba. Ntiyigaba. Ifata uko biri. Amaje nirire. Ibi ndabimenyereye iwacu nivyo twama tujya. Kandi twese inshuti yanje burya biragoye. Kandi wibuko koje ku kazi ntiwaje kujya. Idusimuke. Rega no kujya tushatuza kubishimye. Butariye uzobaho gute? Bazesha baduheza twenye tudinja nziza zimeze uko nazo bari natwe barizo tujya natwe ama yangu rero mugisha nakwazi kintu aho hambere warakanagara ugasanga aho nice tugatera abiri tugatera ikiyago kiyago kikaryoha ariko ubu ndabona ko cyahindutse nje sinzi wasigiye nde ega je burya je inshuti yawe hafi zuranyegera utera abiri nka kujya vyamye kuva imbere Tuti yanje. Naka kunta nkuko nabwo ari byiza ntuti yanje. Mugisha watari wa undi nyine. Kandi sindakwanga. Ndeka jya sijewe. Ubu turi mu bihe bigoye nshuti. Ibihe bigoye? Twegereje ibibazo kandi wowe nurazi ajya kuri Cedric hajya. Utize nshuti yanjye. Hashi amaguru hejuru. Mbe baje kumbiyo Cedric yo ndahize na nukozi niherereye. Uzuzumva ku radio Mugisha. Je burya umwana ngahaje. Sinaciye ku ntebe y'ishure akazi kanje kuva kera kari kubunyezamu ako cyomenya cyoco ko mbona kure kugusumba wowe wakuriye ku karamu batwe bakurambere yego sivyo ndabizi ndabizi owe ha muri icyo gisata uri gihangana none ubaho mbona ibiki gani ubaho mbona ibiki gani gacuti Mugisha kurugutura biri nkubwire ndasubiyemo kandi kurugutura biri nkubwire aha turi hari ikintu kirategurwa kitaguhitanye kizo kuvuna ukuguru utahakanuriye ikintu kiriko kirategurwa ndasubiyemo kandi kitaguhitanye kizo kuvuna ukuguru utahakanuriye injojo nibiki kurugutura nkubwira burya nyina wa rushatsi yarakoze ibishoboka vyose kugira umwana wiwe azokwandure karire karire uzi karire ariko vyarananiranye karire
ujya mukobwa namba wanuze wakane ujya nyene birega muri Swede ujya nyene ariko byarananiranye kubera kariye ntiyigeze akunda rushatsi na gatoya nicaje rero kuyasukamwe amabisi niko karire yikundira wewe iki jewe wewe mugisha nikimenya ni kirete yasigiye karire ngo nze kuguhereza ngiri kirete kare yasigenze guhereza akira ikete ni gwawe akira umugabo arinda kaje hajyanye n'imugita niwifashe ikirindi uyu n'umugishimani guhaye ni mugishimani guhaye ntufinatire kukanura amaso kanibandanyirize gufungura na maki ko wicuza birahinduka sabwe uyu mugore uramuzi ndamuzi neza ntubona ko ibi bintu bizoba binkungira karambara Yashaka kumwira karamba hamwe nyina hamwe umugore ye ubimenya uti yanje nakubeshe ujye umusore aho murahumiwe kubimenya byo byamaze kubimenya ntiwumva uvyanye wareka uruzi gogo wamaze kurugwamwo nyambo utazi koga nanke kurasoma nturi ako cyo menya cyo umera kubwira mana yanje hejuru ari nye n'inganje nye n'ubushobozi adahemukira abamutakambiye nange kumva n'umutwe utanga kumeneka sege kujyana gero ujyame ako ntujya mu mukondora zose akari inyuma karahenda nshuti komeze gusenga gusa ewe ujya akira gatete kawe Ushobora aya marira ewe anga ni wewe mana zima ushobora kumaza aya marira